n'ijambo ry'ubuhanuzi ku muntu wese muri kino kibanza uri wo guhwamika uburake bw'Imana, yaba mu muryango wawe, yaba mu gihugu cawe, yaba mu kibano cawe, yaba mu runganwe rw'iwawe. Uburake bw'Imana ifa guhwamikwa gutyo nyene, habasabwa igikorwa c'ubuhizi. Abandi bashobora kuba bariko baratinya, benshi ntibagomba gukonfronta imweme Yezebeli. Raison pour laquelle uyu munsi benshi bariko baranyama Yezebeli tutamutobekeranije. Hari ibintu bidashobora guhagara mu miryango yacu, hariho ibiriko biratunyaga abacu bidashobora guhagara mu miryango yacu, hariho ibiza. Bariko bavuga ibiza ni mu buryo bwagutse, hari indwara zidashobora guhagara mu miryango yacu, hari amadivorce adashobora guhagara mu miryango yacu, hari inzangano zidashobora guhagara mu miryango yacu. Bivuze ngo uko niko ikiza cabogojwe mu Bisirayeli par simple geste gusa y'ugutobekeranya abantu bari mu uyu mwuka wa Yezebeli. Iyo uri kuratobekeranya nta biganiro ukeneye. Igikorwa c'ubutabazi nk'iki gisaba igikorwa c'ubuhizi, kutita ku vy'abantu bazovuga, kutita ku vy'abantu bazosigara barahakonta, kutita ku ruvugo canke ku vy'ibiro vy'abantu. Mu guharura igice ca 25 tasoma dore ku 6 ushikare ku 11. This is a prophetic message for each and everyone. N'ijambo ry'ubuhanuzi ku muntu wese muri kino kibanza uri wo guhwamika uburake bw'Imana, yaba mu muryango wawe, yaba mu gihugu cawe, yaba mu kibano cawe, yaba mu runganwe rw'iwawe. Vuga uti ndi wo guhwamika uburake bw'Imana. Uburake bw'Imana ifa guhwamikwa gutyo nyene, habasabwa igikorwa c'ubuhizi. Abandi bashobora kuba bariko baratinya, benshi ntibagomba gukonfronta imweme Yezebeli. Raison pour laquelle uyu munsi benshi bariko baranyagwa, ariko ico si c'Imana igomba. Birambira ngo bagize bace umwe mu Bisirayeli azana umumidianikazi amushikana mubi wawe, amwatatana imbere ya Mose n'imbere y'ishengero ryose rya Bisirayeli, aho bariko bararirira ku muryango w'ihema. Bamwe bariko bararira, bamwe bariko baringinga Imana, ariko umyibereye mu vyiwe. Turaza kubivuga mu mwanya. Imweme Yezebeli aho iriko irakorera umuntu yigira sindabibazwa. Umuntu ntarazwa ishinga n'ibiraje ishinga mu mutima w'Imana. Umuntu aba yibereye mu vyiwe. Yezebeli kintu agukorera agudekonekta n'umutima w'Imana, ntubucumva amarira y'Imana. Bamwe bariko bararira ku marembo y'ihema, ariko nawe ariko yirondera mu midianikazi, ariko yirondera umunyamahanga, ariko yinezereza mu vyiwe. Iyi ni mweme Yezebeli. Biravuga ngo kumnokurikira ngo maze Finehas, vuga ngo Finehas, hari ama personage nkunda cyane ati Finehas mwene Eliyazari wa Aroni umuhereza abibomye ava hasi hagati mu ishengero ahitana icumu. Ngira umuntu ati uteza guhitana icumu uyu mugoroba. Uyu munsi tugiza gutobekeranya umwuka wa Yezebeli iyo uva hose, iyo ukomoka hose. Bivuze ngo ava hasi hagati mu ishengero ahitana icumu. Vuga ngo ahitana icumu. Icumu ni kigwanishwa, ahitana. Ijambo ry'Imana komeze rikavuga ngo ku 8 akurikira wa mugabo w'Umwisirayeli haruguru mwihema ryiwe. Raba kino kintu abatobekeranisha icumu bombi, abatobekeranisha icumu bombi. Wa mugabo w'Umwisirayeli na wa mugore, umugore mutobekeranya mu nda. Uko niko ikiza cabogojwe mu Bisirayeli, kubera ko hariho imwema Yezebeli hejeje kuba confront, hari imwema Yezebeli hejeje kugwanywa, hari imwema Yezebeli hejeje gutobekeranywa. Nguko niko ikiza cabogojwe mu Bisirayeli. Yezebeli tutamutobekeranije, hari ibintu bidashobora guhagara mu miryango yacu, hariho ibiriko biratunyaga abacu bidashobora guhagara mu miryango yacu, hariho ibiza. Bariko bavuga ibiza ni mu buryo bwagutse, hari indwara zidashobora guhagara mu miryango yacu, hari amadivorce adashobora guhagara mu miryango yacu, hari inzangano zidashobora guhagara mu miryango yacu. Bivuze ngo uko niko ikiza cabogojwe mu Bisirayeli par simple geste gusa y'ugutobekeranya abantu bari mu uyu mwuka wa Yezebeli. Next verse ku 9. Abishwe n'ico kiza bari 22,000. Imagine 24,000. Uhoraho abarira Mose. Umviriza murongo wa 11 tugiye guhagarikira ati Finehas mwene Eliyazari wa Aroni umuherezi ahwamitse uburake bwanje. Atumye buva ku Bisirayeli. Just umuntu umwe yatumye ikiza kiva ku muryango wose wa Bisirayeli. Uyu munsi tugiye kuvuga imweme Yezebeli ku miryango yacu. Habwiza kuba ba Finehas. Byari twavuze Eliya, uyu munsi tugomba tuvuge Finehas. Vuga Finehas yumva ururimi rwo gutobekeranya. Vuga gutobekeranya. Vuga gutobekeranya. Nico kimwe gutobekeranya. Iyo uri kuratobekeranya cyangwa operation ya tobekeranyaje cyangwa tobekeranyation, nta biganiro ukeneye. Igikorwa c'ubutabazi nk'iki gisaba igikorwa c'ubuhizi, kutita ku vy'abantu bazovuga,
kutita ku by'abantu bazosigara barahakonta, kutita ku ruvugo cyane ku byiyumviro by'abantu. Iyo Finehasi aza guhanuza, umviriza, na Mose ubwiwe intebe yari yashoboye gukora, putaba abantu bamuciye imbere kubera ikinya. Ariko nimba dukeneye gukonfronta impema ya Yezebeli, biradusaba ko tuba abagabo n'abagore bavisha amaraso, kugira ngo ntegeza kuba umugabo cyangwa umugore wo kuvisha amaraso. Urambonera abasivile muri kino kibanza kura mwumvise kuvisha amaraso. Aha amaraso ntiyavuye, Imana ntiyabishimye. Nimba Imana yashimye ko amaraso yabarimo impema ya Yezebeli aseseka, jewe ndinde wo kudahwamika uburake bw'Imana ku muryango wanjye? Muri mwe Yezebeli akunze kwitwareka no gukoresha raba kino kintu ni kintu vuga cyo guhangara autorite y'Imana hano muri nose. Imana yashinze tuza kwivuga mu mwanya uri imbere, ariko umviriza, ahwamika uburake bw'Imana. Imana ibwira Mose ati, Finehasi ahwamitse uburake bwanjye, atumye buva ku Bisirayeli kuko yagwaniye raba kino kintu iki ifuhe yanje muri bo. Hari umuntu yahagurutse agwanira ifuhe y'Imana. Hari ibintu byinshi Imana ibona igafu. Imana ikabona amadivorce, Imana ikabona amavuto, Imana ikabona amamahiyaje atariko aratena, Imana atariko irabona imigango iri hamwe, yumva Imana, yumva igikorwa cy'Imana, yumva ijambo ry'Imana. Ivyo bitera Imana ifuhe. Bivuze ngo agize agwaniye ifuhe yanje. Uyu munsi ugiye kuba Finehasi muri kino kibanza wo kugwanira ifuhe y'Imana. Finehasi ni izina ry'abagabo. Mbe mananje Finehasi bashamwe femine yayo tuzakuvuga Finehasine uko nyene mu vyumva. Numva mbene aba Finehasi n'aba Finehasine abagwanira ifuhe ry'Imana, ngo yagwaniye ifuhe ryanje, ngo bigatuma ntarandura Abisirayeli ku bw'iryo fuhe ryanje. No kumva mbene aba Finehasi n'aba Finehasine atobekeranya. Utabikoze nta wundi azobikora, udahagurutse nta wundi azohaguruka. Iyo Finehasi adahaguruka bose bari bagiye guhona. Nga bivuze ngo Finehasi ahwamitse uburake bwanje kuko agwaniye iki ifuhe ryanje. Tuza guhaguruka nk'aba Finehasi dusengera ivyacu. Umumama nkunda kandi azi ko umunsi umwe nzomutumira vraiment, ava muri Nigeria, yitwa Funky. Ayaya Odejo, my goodness, mama arangyohera. Umunsi umwe avuga ukungene umuhungu wiwe yamuzaniye umukobwa, ambwira ati mama, urene wa muntu nakubwira tugiye kuzobana. Ati no kumbe mu muhemu yamaze kumuzuma kari muhemu Yezebeli yigendera. Ati yo ni vyiza cyane. Ati mbega mwahuye gute? Aramuganiza neza aranamuzimana. Mugabo yaja gusuka amazi, yaja gusuka jus. Ati mana umuriro uturire, sindamukene nabonye ko urugo rwanje rwatewe. Ariko agacaza atakira munyuma ahagurutse, aca afata afukama hamwe yari yicaye araturira. Haize imisi bingoma ngo wa mukobwa ngo ivyo nasanze ngo arimo, nasanze biri ngo atari umugore ngo ambere. Ate toke uwarazi ngene ahagarira urugo rwiwe. Abandi barazana bakavayura ivyo bavayuye ahariho hose, ngo yongweshe umuhungu wanje yarinza akunda, umukobwa wanje yarinza akunda, ngira wonyene kumbe ni Yezebeli yigendera yambaye umubiri. Abana namwe iva ngo jambo yihaye umubiri abana natwe, ubu nawe ba Yezebeli bihaye imibiri babana natwe. Narakunze umumama atundi aramuzana, hakaca agenda mu cumba c'amasengesho ati mana nimba atariwe, nimba ari ngo ni muhemu Yezebeli, out of this house. Hakaca agenda ngo hebu mama wawe uje mfisinde baguma ndabukura. Ati mama tumama n'umukozi w'Imana yakuravye nabi. Tumama muravye ati jeka naragatoye ngo ya uje kwere ngo numvise ngo ntiduhujije ni umuco n'umuyiza n'ibihura. Get out. Tangura hano ufise abajene muri ko murakora mama yaje. Tangura musengera abana banyu bakiri batoya ku mashwa bazogira bashaka kubarangura. Dusengere uruvyaro rwacu, niyo kado nziza dushobora guha ab'Imana duhaye.